Gukwirikirana urwaruka ruri mu buruhuko ni ngirakamaro cane bivugwa na Blaise Pascal Nsabinganji icegera c'umuhuzabikorwa mu kigo c'urwaruka co mu Kamenge kiriko kirafasha urwaruka ruri muri ivyo bikorwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Intumbero nyamukuru yo gutunganya ibikorwa vyo mu buruhuko no gutsimbataza amahoro, tsimbataza ikibano ciza mu rwaruka mbere no mu bantu bose baba mu makartier y'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ariko kandi no kugira ngo dushire urwaruka hamwe turukingire ibindi vyo hava birukwegera mu ngeso zitabereye. Bamwe mu rwaruka bari muri ivyo bikorwa barashimishwa n'ingene biriko biragenda. Bidufite akamaro kenshi cyane kubera biratuma turakuramo inyungu mu bwinshi, turamenyana n'abandi batandukanye, gasanguye n'abantu utari biteze, turagenda tugasukura amabarabara, tugakura ibicafu, twavuga ati utuye agacupa kamwe ubukijije umuntu. Turasukura ibisagara bigasa neza no bidasa neza cane, basi biragerageza gusa neza. Turagerageza uko dushobora. Kuguma muhira wicaye upfumuza basi ugakora. Turakorana n'abandi tukamenyana, tukunga ubumwe, kandi iyo muriko murakorana n'abandi vyevita ubunebwe. Akamaro bifise ni kaniniya cane kubera yuko udakuye ubucafu mu miferege itandukanye birashobora kugira ingorane nyinshi n'ingwara zifatiye mw'isuku rike, nk'akarorero korera na macinya. Niyo mpamvu twavuye muri wacu tuza hano kubera tubikingire dufatanije hamwe twese, abana twese turi mu biruhuko, tukaba rero twese hamwe dufise intumbero yuko twashobora gukingira ibidukikije. Mwomenya ko inyuma y'iyi kambi ya mbere ikigo c'urwaruka co mu Kamenge gitegekanya gutegura izindi kambi zibiri z'urwaruka, imwe ikazotangura kuwa 31 Mukakaro irangire kuwa 10 Myandagaro uyu mwaka, iyindi itangure kw'igenekezo rya 14 irangire kw'igenekezo rya 24 Myandagaro mu mwaka wa 2024.